Muramutse nashaka uno munsi tuvugane ku kintu ca changement de mentalité ku barundi bagiye hanze abo yitwa diaspora bitwa impunzi bitwa iki changement de mentalité. Ego nivyo ndamaze gukora ama video menshi mvuga ku bintu byo gucererwa n'ibindi ariko nashaka kuvuga changement de mentalité muri rusangi. Uti kubera iki njya guhera ku burorero naimaze kuvuga ko hano kuri channel canke kuri jyandi channel canke ivyo tumaze kubona twebwe nyene icambere igihe mu kwezi kwindwi habaye ngo somene de la diaspora hari abarundi benshi bari baje bavuye za UK za Canada za America za Australia baraja ku macano y'I Burundi baravuga ama comment baratanga amajambo ukumva bamwe bari kuvuga ibintu ukibaza uti ibintu babikuye he. Umuhungu umwe aranavuga cyangwa umugabo je ne sais pas ngo muri Canada ngo abantu bashinzwe services za intelligence cyangwa documentation ngo nabana ngo myaka 15 16. Ivyo umuntu wese ari hanze arazi ko abana nkabo atakazi barekure gukora atakuntu kandi izi service iri seriye nkiyo boyiha ba teenagers mugabo kona kwavugana ubu serieux ou bien bon wevyumve ko conspiracy nyene ibintu bumva mu kabare n'ibindi bintu vyinshi hora wumva umuntu avuga ukumva ko yabikuye mu kabare aho bari ko bagiye biyobo banywa n'utuyoga atigeze yumviriza makuru CNN Fox News SABC Sero igihugu rimwo ngo asoma majurno avuga n'abantu intelligent kumanye ko kuvuga ibintu ataho bifashe. Ico ni kimwe abo bantu barahari muhura ugasanga ntibazi ikintu na kimwe kiri iruhande yabo, ntibazi ingene police ikora, ntibazi ingene inzego zikora, ntibazi ingene ibintu vyinshi inzu zigugwa nubwo utagomba kuyigura nivyiza kumenya uti boy ino nzu ya leta ndimwo uwombeza ngo ndayigure no yiguruko imishahara y'abantu uyigeranije ingano kunuku kuko hari undi muhura kozomba kubwira ngo jewe usinzo kugira ngo inzu ngo kwideni ngo nzofata cash uwo bucana ko atahazi atayigira atakora akazi ari kumfashanyo ya leta akibaza ati niyo leta yahagarika je ntanguye gukora ayo nkore yose no ndayabika. Anyway ivyo vyifasha ndabigarukako ariko ico ni kimwe. Ica kabiri yindi example no guha kandi karorero ni mu comment mbona ejo bundi nakoze comment ku bapolisi bahohoteye umuntu umwe kwanza baramwica mu Rumonge uwundi baramuhohotera I Bujumbura hanyuma ama comment abiri no menya nashoye kurokaliza abantu bayakoreze umwe ari muri Australia uwundi ari muri Etats-Unis d'Amerique. Nawe muri America police iri violent mugabo ntabwo bishitse nkuko kwi Burundi nta kuntu ashobora gufata umuntu ngo bamukubite gihorera ata kintu yakoze kenshi na kenshi n'igihe uri ku resist attack arrest bashobora kumera nk'abagukambije bo. Hanyuma muri Australia police iri very douce baroroshe cyane bo. Muri Melbourne mu gihe ca covid abapolisi barakoze ibintu abantu benshi batashimye na cyane cyane aba conservateur ivyo twarabibonye sinzi umu premier wao bita ngo ni Andrew Dan or something bavuga ko wewe ari nk'umu dictateur ivyo twarabibonye mugabo yari ka parti ya covid. Inyuma ya covid kirazira ko Australian police yofata umuntu ngo amukubita ikofi uzakoresha nta makofi bakubise mugabo bakoresheje ibintu vyo guhotorana mugabo vy'agahotoro pana guhotora physically. Ivyo bintu navyo bokora mu bihugu biteye imbere iyo police yo gukubita ikofi cyangwa kuvisha amaraso nahuza aho bogarukira na cyane cyane uri umusitwaye utari arme. Donc abo bantu rero bagira nka makomene cyangwa na ubie ntibahinduye mentalité yo ati reka tuvugisha ukuri reka tube straight tube forward canke ntavyo bazi kubera nyene babirwa mu kabari bavugana ibagumana ama mentalité twakuye mu Burundi batigera biyenforma amadruwa yabo bataragenda nkose pa muri ubabone no nibiganiro vyo kuri TV hari gihe berekana ibiganiro vya police iri kihagarika abantu in real life pana ama movie donke bakerekana police hari ibiganiro usanga bihari amategeko nyene agenga arrest ibintu nk'ivyo ivyo byose nako ntavyo bazi canke babigira nkana navyo numva niko kutahindura mentalité. Bundi umuntu uri honnête wahinduye mentalité uvuga uti bo iyi kintu n'amakosa mugabo ugafumuka ijisi ya mugabo wemeye ko ari kosa ubwo n'uburorero. Ariko ubundi burorero nyene notanga
mu buzima abantu muza muhura amaze imyaka 3 5 10 20 mbona ivyo bamwe n'abasaza kwiga icyongereza biragora cyangwa igifaransa muri Canada je musipa mugarabona ko bashize ari nk'aba jeune relativement jeune musi y'imyaka 40 je mvara ko kiri mu jeune musi y'imyaka 40 ashobora kuja ku university ukiga amashuri kayamara ariko ugasanga ntibitaye bashizemo guvuze ko icyongereza ugasanga ava muhira agiye kuramutsa undi mu rundi mwene wabo agacagaruka ugasanga hari ibintu biroko biba muri quartier we ntavyiteho batumira abana ati nimuze kuraba we ngo aje ivyo ntibindaba abana baje gukina netball canke football canke kiri cyose we akigumira muhira ngo ivyo by'abana bakina ivyo byose bituma usigara inyuma mu buryo bwinshi ugacubura ikintu bita intégration alors nukurondera intégration à tout prix bon muri Cape Town narahashimye Cape Town warashikaho à l'époque baguha ivyangombwa byo kuha mugabo nta kintu nakimwe baguha nta n'igiharagi kimwe baguha ati genda wimenye iki gisagara ico gihe nta muntu nta byo gufina tavyarimo watsa kurondera inzubamo n'ivyujya utabironde warara kwibarabara ico gihe abantu bacu bacu ubwenge muga kintu batwicisha no mu bazungu bijya vangu vya gusaba bitwara ubwenge buke uje nk'impunzi baguha buri kintu bakavuga ati bongi y'inzu ngiyi carte gusuma ukeneye kuzoduhamagare kwa muganga uvuze ku buntu ibintu nk'ivyo ico gihe bica bituma abantu benshi bibaza ngo bongo hatwarashitse shango urabona ngo ibintu byose ngo boja gukora urondera iki me ijya mfasha ndaboro ntikwiye ensuite nta cyubahiro kirimo ensuite baza baragukubagura haheze imyaka 2 3 atagwa kukugora ensuite nta kintu usubira kwiga yugumye muhira nyene cyuguma ni hamwe hageze ko bwatija kurondera akazi usanga utegeze umenye n'ukuntu bandika CV cya curriculum donke hamwe ikintu kuyavuga ngo vyagusabetera ubwenge buke cyuko abantu baca bijajara kubera intaye ivyo bagusa guca usanga ubuzima bwabo bayiririkire abana ntibamenye ko papa aja ku kazi mama aja ku kazi ugasanga nabo nyene hari nk'ivyo bita generational poverty cyangwa generational welfare abantu usanga bari kuri kumfashanyo ya leta kuva kubuzuka no kubuzukuruza kumbure mu hari ntibirimwo kuko tuje vuba mugabo nko mu ba aborigine muri Canada nibaza ko bahari aba aborigine muri Australia New Zealand nibaza ko bihari abirabure muri America nibaza ko bihari ari nkaho nkuko Trump ashati bon ndahagaritse sepa y'amakadi yo gusuma nyambari food stamp you know sepa nyambari EBT I don't know kaza wumva ngo bo Trump kubera iki abo bantu nibigeze biyumva ati reka nige kurima reka ni bo kurima kumbure nibindi bintu reka nige ikintu cyo kwikorera je nyene ntabanje gusaba imfashanyo reka nige umwuga ego nivyo ibintu vyinshi kwiga biragora utize mu Burundi kuja hanze ngo wige ntivyoroshe ururimi nibiki ariko ari ibintu nk'imyuga usanga bitagoye kwiga cyane electricien plumbing nibiki bisaba icyongereza gike cyane nta matematike nyinshi bisaba kumbure kuba mu gukira ibintu vya sudire sepa ibintu donse nge bita blue collar usanga bitagoye cyane kwiga mugabo ukagira ko kigoro n'umuntu uvuga ko no muri South abantu bamenye icyongereza ningoga kubera baba gutaye ningo umuntu agutaye mu ruzi urashobora kumenya koga kwikiri gusumvya umuntu bazajana muri pool bafata kuboko donc mwige kabisa muvaneho iyo mentalite ikindi kintu kitwica ni kintu cyo kwikumira okay ikintu cyo kwikumira ari nivyo nyene mubona ngo muri si wacu aha turi si wanyu si wanyu koma iwamwe ubumuntu nibutse papa no tubwira ngo iwacu ne hari atorekana rakaburi iwabo umuntu ni mukani mu kuzimu if you wanna be very philosophical ushaka kuba philosophical iwanyu kumbure ni mu ijuru abazoja mu ijuru mugaba hubaye ni iwanyu pour l'instant ivyo ngo hasi wanyu gute ahantu ariho ufise inzu yaba waraguze wabukota ariho ukora ari abana bawiga ariho kuri ivyo kurya ariki aho nsi wanyu gute ni wanyu of course ni wanyu make it your home man make it your home urana ko abahinde bashinwa baza bagafata amashuri meza bakayafata bakagura amazu aha uzunguse ngamazu meza n'abashinwa bagatangura amaduka bakubaka ibitaro uvuga ngo si wabo gute bo bahagize wabo mbwa uguma uvuga ngo hasi turi si wanyu abo bazungu nabo baje vuba relativement abazungu bo muri Australia New Zealand Canada America bajya sabasangwa butaka nabona nyambukira kubera iki wewe gusa icukoze waje utevye muga danze nimini ko ucuta hatawe wanyu n'abazungu nibaziriye cyarimo wanashaka burya nkajya amazina umva ba Pelosi umva ko ari amataliyano bakomo je numva umenga ni Italiano harimo aba Irish baje mu nyuma abantu benshi baje baza mu nyuma ntabwo bose ari first generation baje n'ubwato donc nawe uri mu bandi bashitse ubwa nyuma
bashitse relativement tard mugabo ni wanyu hagiye wanyu iyentegre iguru rimi gwaho iga amategeko yaho kurikiza amategeko yaho abantu bareke umwana nta muntu amuza kuja mu gisirikare nta muntu amuza kuja mu polisi nta muntu amuza kuja mu urundi gose ashoboye avuga ngo si wanyu gute donc mwivane mentalité mwivaneho complexe d'infériorité ngo urabona ngo abazungu je ndibuka ndiko ndiga ni Cape Town hari umungu twabana akambwira yari umugabo je ni boy yari umuhungu akambwira ngo urabona ngo none wowe ngo wiga ngo ivyo wiga fse ngo wiga ibiki ngo waranakubikubwira ngo abazungu baraguhisha ubwenge ivyo uriko uravuga nibiki je abazungu turiga nabo mu ndabarusha n'amanota ivyo bampisha nibiki ku kazi bamwe nabatanze kuronka akazi cyane baranusanga akazi keza ivyo uvuga ngo bari kumpisha nibihe navyo bari kuguhisha ibintu byose biri open ego harimo ama patent nibiki mugabo bon ayo n'amategeko a protege intellectual property nkuko naje kumbushwa kumbaza kamera nkoresha sinde kubwira nishakiye mugabo ivyo ntawe bibuza ko asonga mbere ko atera imbere kirazira ko ngo bazungu baradukumira ngo bazungu baragomba kwigungira ko go out there ubirondere ubikore nta kibuza ko ugura inzu je kwanza inzu imwe na impangi umuzungu niwe yaramangiye naratoje rente umuzungu imyaka ishika nk'itanu iyo nzu nari mfise umuzungu niwe yayibamo donc nta kandi yavukiye hano wanashaka nta kibuza yuko ushobora kudevansa n'umuzungu yavukiye hano yego nitufase ama avantage mugabo ico gituma ukora 3 fois nibutse ntuzeye Zinedine Zidane numvise ngo muri interview yavuze ko kugira ngo batebamere nk'aba tera imbere gato se wabo nibaza ko yari mu Algeria immigré muri France ko avuga ati yakora 3 fois que abafaransa urumva 3 fois que abene gihugu donc ntiwisigaze inyuma ntiwizere ngo ibingize imfashanyo zizokwamaho ko ziguteza imbere ziguteza inyuma rero ngiko ndavuga ku mfashanyo ncangeza ngaha imfashanyo ikindi kibi caco nkuko baguhaye inzu ya leta uri force kuguma aho hantu baguhaye kandi ko batazi burayi ku murazo bamushitseho vuba naho haratandukanye hari amakarti akenye n'amakarti atunze mu makarti akenye usanga hari ibintu vya crime ibintu vy'ugwanko vy'inzigo nyene kujya abasanga ubutabita n'ibisambo amashuri usanga aciriritse atigisha neza rero ni usanga kenshi hari nk'inzu nyinshi za leta nta nzu nyinshi za leta usanga ziri mu karti zimvye kuko leta umva nta kuntu yofata umuntu akenye ngo uje kumuha mention ayibemo donc uri mu nzu ya leta no kuvuga uri force kuguma muri yo quartier mugabo wewe uri mu private tenant ushaka kumuvinga uko wipfuza ushaka no kuja muri quartier izimvye ugafuta akazu gatoyi ka ukazimbutse mugabo kamenya ko abana bari safe na uri safe uriko wegerana n'abantu bafise ubwenge bafise ibyo bakora baza ubuzi hari n'igihe n'akazu gahabwa n'umuntu wo muri quartier hagiye bavuga ngo it depends on what you know who you know not what you know donc ubuze hagiye bigufasha ntibiramfasha cyane paterema mugabo uko wifrota hamwe n'abantu baciye ubwenge nawe ubwenge buraduga uko ugena n'abantu batari kubanywa itabi nawe ubwenge ntushobora kunywa itabi ariko na cyane nshitse kuri ico muri ayo makartier ushaka usanga abantu bafise ingeso mbi ukurasana nko muri Amerika mu makartier y'abirabura ko barasana cyane ukunywa itabi n'urumogi hari umwana nzi yamaze kuba drogue yamaze kuba addicted ku bintu vy'ibimogi canke vy'amadrogue umva ntakivuyeyo yego nivyo abavyeyi baba mu nzu y'ubuntu ya leta mugomba ko bahomvye umwana muzima iyo kumbure bari kubimenya bati quartier ni ya fake kuko kesha abantu babimenya hanyuma bakaca birukanga bakarondera akazi bakemera kiniga bakaja kupangisha handi ico gihe kumbura umwana yari korokoka kumbura simvuze ngo ni necessairement mugabo ndi kuvuga ko abana baba expose ku bintu vy'amavise vyinshi uko mu makartier akenye kandi amakartier ni bashobora gushikizamo impunzi iyo mugize nuko usanga basotorana abantu bakene usanga basotorana ugasanga imodoka yabaye imenye canke bakwigenza ko gutyo doye muri make ico ndiko ndavuga ushitse vuga uti iki ni guci wanje ngira nkunje amaboko nta muntu azomforsa kuba muri quartier nta muntu azomforsa kwiga iki umwana wanje they can be anything I know you ni mantra mugabo iyo ugashamo iyo ntuze uko kwiyemera iyo self esteem iyo self confidence hanyuma ugakurana inguvu nyinshi kugira ngo usohoke muri poverty tuba twavukiyemo abantu tuvuka muri Afrika. Bone birashaka kuvuga ndiko ndabira ko yakwera iyo nshize ko aircon ngaha ikivuza induru muri kamera hanyuma cyane muri microphone hariko reka turavugana undi munsi mugira umunsi mwiza zosubira bye bye.